muvyeyi wacu uragahora n'imigisha y'Imana. Mama Burundi muvyeyi wacu reka nkwivuge urabikwiye nikore mugabo gonda kuyage abatakuzi bakumenye uwovuga ivyiza ukora iyo biheza naho yorara aravuga ukarinda buca uwo mutima w'umuvyeyi ikigongwe n'impuhwe watumye tukutazira mama mugira neza n'amakungu yarabibonye abigaragaza mu kuguha ubushimwe butandukanye tegwa iteka muvyeyi w'akarorero sangwa impundu shimirwa mama Burundi mama Burundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Angelina Ndayishimiye yongeye gutera iteka Burundi n'abarundi aho hari mu gisagara ca New York muri leta zunze ubumwe za Amerika ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU aho yakira agashimwe kitiriwe Prix des Nations Unies pour la Population kw'izina rya Fondation Umugiraneza asanzwe arongoye. Erega saho gusa isi yose iratangarira ubutwari bwiwe bugaragarira mu bikorwa akora no ku cicaro c'inama nshingamateka y'Ubwongereza mu gisagara ca Londres uyo muvyeyi adasanzwe yitwararika amagara meza y'abarundi n'abarundikazi yarongeye araterwa iteka mu kuronswa akandi gashimwe kitiriwe Global Health Award. Nous avons contribué à renforcer l'accès aux soins ophtalmologiques, permettant à de nombreux patients de renouveler la vie. Nous avons soutenu la prise en charge des femmes souffrant de fistule obstétricale. Nous avons également développé des services de soutien social. Par ailleurs, l'ouverture du premier centre de fécondation in vitro au Burundi a permis à de nombreux couples de réaliser leurs rêves de fonder une famille dans leur propre pays. Ces réalisations nous rappellent que derrière chaque projet se trouve des vies transformées. Ayo mateka yose aronkanye n'icubahiro Angelina Ndayishimiye ayakesha umutima wiwe w'urukundo udasanzwe kurazwa ishinga no kubona abarundi n'abarundikazi cane cane abafise amikoro make babaho mu buzima bwiza n'amagara meza ari naho no mu mwaka w'ibihumbi 2023
yari yararonkejwe ako gashimwe nyene k'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Agishika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, nyene icubahiro Angelina Ndayishimiye yakiranywe n'igishika cinshi. Ikigongwe ni muwe watumye tumutazira, mama mubwira neza ninda bisenga twe ngo duhaye, mama Burundi shimirwa ko kurabikwiye, mama mubwira neza tukuri inyuma mama, mama mubwira neza mama mubwira neza ninda bisenga twe ngo duhaye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angelina Ndayishimiye yaratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru, ari naho yatanze insiguro y'utwo dushimwe. Twaje tuzanye ubushimwe bubiri, kamwe nako twahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kajanye no kugira neza abenegihugu. Aho gashimwe baradondaguye igituma bakaduhaye, barashizemo ko twitwararika abana kuri irya shure Socle du Savoir, barashirako yuko twigishije ivyo kugabura neza. Murazi yuko hariho ishure twagirishije abakenyezi bashaka kwiteza imbere, twabigisha nka n'impapuro z'uko bahejeje kwiga, ubu basigaye bikorera utwabo kubera bavyize bakabinonosora. Hanyuma barashize ko twagendeye keshi abateshejwe izabo mu gihugu kibanyi ngaho onye ca Kongo, hama muri rusange bacavuga ko twitwararika n'ibijanye n'amagara y'abantu. Ako rero nako twaronkeye ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Akagera kabiri nako twahawe ku cicaro c'inama nshingamateka y'igihugu c'Ubwongereza, nako nyene insiguro yako ntiri kure cane niyo ku cicaro ca ONU. Ako kashimwe kanditswe mu Congereza ni Global Health Award. Muri make murumva yuko nibijanye n'amagara y'abantu. Nako baravuga ko twitwararitse cyane cyane indwara zitandukanye, baraca n'umurongo ku kigo kiri iburengo gifasha abagendana indwara z'ubumuga bwo mu mutwe. Hama baranavuga yuko twafashije imiryango igendana ubugumba bararonka inyishu. Hanyuma baravuga n'ibindi tubona dukorera abantu aho nikora, abantu bose bagendana amikoro make, abo dushoboye gufasha ko tubafasha. Hanyuma naco bashimikiye ko nikijanye n'abarya abakenyezi bagendana indwara zo mu kigo. Nkacashimira cyane abakora mu mashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu bisata bitandukanye, aho nohera kuri FINWAB barambaye hafi cyane mu bikorwa, na cyane cyane kijya kigo c'abagendana indwara zo mu kigo Igitega. Tugashimira Onifame, OMS, UNICEF ndetse ibisata byose biri ngaha. Mwarumvise ijambo usanzwe arongoye ngaha anye umuhuza bikorwa yaravuze ko ndi umugenzi w'ibisata bikomoka kwishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi. Rero mpamagariye abarundi mwese
gukora ineza mutiteze agahembo, kuko Imana iracisha mu zindi nzira hanyuma umuntu agahembwa. Kuko je ndiko ndakora nkabona nk'abagwaye barakize, umutima wanje uraruhuka. Rero birahimbaye yuko umuntu yokwama yiyumvira ineza, kandi ineza ku bantu bose, ineza itagira imbibe, kuko kirya kigo kivura abanyamahanga, kivura abarundi, kandi bose baratunganirwa. Naco gituma twamenyesha ko muri benshi bamaze kuza harimo abatanzania, harimo n'abakongomani, harimo nabo muri Chade baharonkeye umwana. Rero bose bagenda bashingira intahe ngaha mu Burundi yuko dukora neza kwa kirya kigo kandi ari gishasha, kuko benshi baza baragiye mu bihugu vya Buraya vyarase, hama Imana igaca bamurikira, gaca bibongenga ngaha mu Burundi. Rero muri make turashimira Imana ku vyiza byose yama idukorera, ku bitangaza yama idukorera, turi bantamagara, turi bamagara make, kubera kubw'ingufu z'abantu ntawe vyishobotse. Nyenicubahiro Angelina Ndayishimiye aganutse ashitsi Bujumbura, abarundi sinzi barasidukanye n'iyonka kwakira uyo muvyeyi adasanzwe atera iteka Burundi n'abarundi. Mama Burundi muvyeyi wacu, reka nkwivuge urabikwiye, nikore mugabo gonda kuyage, abatakuzi bakumenye. Uwovuga ivyiza ukora niyo bihetsa, naho yorara aravuga ukarinda buca. Uwo mutima w'umuvyeyi, ikigongwe n'impuhwe, watumye tugutazira. Mama mubwira neza, n'amakungu yarabibonye, abigaragaza mu kuguha ubushimwe butandukanye. Tegwa iteka muvyeyi w'akarorero, sangwa impundu shimirwa Mama Burundi, Mama Burundi, Mama Burundi. Ubutore n'ubutwari bw'iyo ndanga mbabwira, ntabwo ari ugushikuza abanamba ube, kuko yahavuye yizerwa mwatwara ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu ba Afrika riharanira amahoro mipreda. Kubera ubwira n'umwete aheruka kuronka agashimwe nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa mbere muri Afrika, agahawe na ONU. Umuvyeyi yitwara ari kugwaruka, agafasha ibibondo mu kugwanya ingwara yo gufungura nabi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarakeje uyo muvyeyi ariwe mutambukanyi wiwe, wa wundi ati usaba umwiza mugasa. Igihambaye muri ivyo vyose nuko uyo muvyeyi atibagiye yuko ico cubahiro ari ic'Imana.